Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata ca politike, ubutungane, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni mugihe benshi bazi yuko ngaha ku mugabane wa Afrika ndetse no kwisi muri rusangi politiki igendana n'igisata c'ubutunzi. Ivyo bisata vyompi biragendana. Iyo igisata kimwe kigize ikibazo, ikindi naco kiragira ikibazo. No kuvuga yuko umutunzi yarakunzwe cyane n'abanyepolitike, iyo politike ijemwo ikibazo nawe aragira ibibazo bitandukanye. Ni mugihe kandi nanone iyo umutunzi agize ikibazo, politike nayo igira ikibazo kuko utera inkunga abanyepolitika bagize ikibazo gikomeye cyane. Ku mugabane wa Afrika rero hari ikibazo gikomeye cyane cyama kibonekeza umunsi ku munsi, kandi ico naco kikaba cagirizwa abanyepolitike batandukanye, iyo abarongoye ibihugu, abari mu migambwe itwaye ibihugu, abari mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ndetse n'abari mu yandi mabanga agiye atandukanye nk'amabanga y'ubutungane. Rero hari abanyepolitike benshi bagiye barapfa bigizwemo uruhara n'abategetsi n'abatunzi batandukanye, nako kandi hari abatunzi batandukanye nabo bagiye barapfa bigizwemwo uruhara n'abanyepolitiki batandukanye. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku bakenyezi babiri haheze imyaka bitavye Imana. Ivyo bikaba vyaragizwemwo uruhara n'iperereza ndetse n'abamwe mu bategetsi batandukanye, harimwo abo mu gisata ca politike, abo mu mugambwe ndetse n'abo mu nzego z'umutekano n'abafise ipete rya generali ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo nabo nkuko tuza kubigaruka ko akaba ari Aime Nshuti ndetse na Rehema Kaneza banyujwe n'iperereza, kuko aba bompi barazwi ivyo bakoze mu myaka iheze. Imyaka 8 rero irarumanya abakenyezi Theodesi ayishakiye batazira Aime Nshuti na Rehema Kaneza banyujwe n'iperereza ry'u Burundi. Ngo nta kibabaje nko kubona inzego z'igihugu zinyuruza abavyeyi babiri bakagenda amazima yongo, maze abana 8 bagasigara ku ngoyi. Nta kintu kibabaza nko kubona inzego kandi zose zinumira ukamengo nta cabaye, bikaba ngari ibintu biteye agahinda cyane. Reka twibukanye uko operation yo kubica yo yaragenze. Benshi bamuzi ku izina ry'itazirano rya Aime Nshuti, hari abamuzi ku izina rya Aisha muri Islamu, ariko izina ry'ukuri yari Theodesi ayishakiye. Uyu yari yaravukiye mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'1982. Nyina yari umuhutukazi w'umurundi yahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1972, mu gihe Theodesi yabuze nyina akiri muto akurira mu miryango ya nyina. Aho hatari intambara mu Rwanda rero Theodesi yahungiye muri Zaire, ariko naho nyene ahaba intambara ntiyatevye kuhashika, asubira guhunga aja mu gihugu ca Tanzania. Mwikambi y'impunzi ya Tanzania niho yahuriye n'umukunzi, buca bashinga urugo rwabo mu mwaka w'2000. Aho mwikambi y'impunzi muri Tanzania niho Aime Nshuti yamenyeye ko se yari umututsi w'umunyarwanda, kandi ko yetanywe niho nyabwoko ryabaye mu mwaka w'1994 ryakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda. Bwari ubwa mbere Aime Nshuti amenya ko ari umututsikazi mu gihe uwo bagira bubakana yari impunzi y'umuhutu. Ivyo ntivyababujije gushinga urugo rwabo, inyuma baca bimukira mu gihugu ca Benin. Urwo rugo rwavyaye abana babiri b'abahungu. Aime Nshuti naho yari yaramenye ko se ari umunyarwanda, kandi ko yarafise base wabo mu Rwanda, nigeze yemera gutora ibimuranga vyo mu Rwanda. Yamye yiyumvamwo ko ari umurundikazi. Mbere Burundi yari no mu mugambwe uri ku butegetsi kuri ubu ari wo CNDD-FDD. Rehema Kaneza benshi bari bazi ku izina rya Mama Aisha, nawe nyene yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1976 ahitwa i Nyanza. We amakuru dufise akavuga ko nyina yari umunyarwandakazi, sakaba mu Burundi. Rehema kubera yakuriye kandi akiga mu Rwanda, yavuga cyane Ikinyarwanda ku buryo mu Burundi uyu yarazwi nk'umunyarwandakazi. Mu mwaka w'1994 umuryango we wahunze intambara mu Rwanda, baza kuba mu Burundi, ari naho Rehema Kaneza yaronse umugabo w'umurundi. Rehema Kaneza akaba yaragiye asize abana 6. Mu kazi kiwe ka misi yose yarajejwe bigaga muri Societe Praise ya Aime Nshuti. Benshi bagafata abakenyezi b'inkerebutsi badasanzwe. Aho agereye muri Benin, Aime Nshuti yize ibijanye n'ubudandaji, abironka urupapuro rw'umutsindo rwa master. Yongera kandi yiga ivyigwa vyo kuryohora umubiri ibita esthétique. Mu mwaka w'2011 Aime Nshuti n'umushinga ntawe wiwe
barahungutse baza mu Burundi. Umugabo abandanya akazi mu ma ONG, umukenyezi aja mu rudandazwa. Baciye rero bashinga societe yitwa Plaisir yari ifise ibisata bitatu: salon de coiffure y'abakenyezi yitwa Plaisir yari mu gisagara hagati, Institut de Beauté yitwa Plaisir yari mu Kigobe, bene kirabo Plaisir gifatanye na salon de massage cari hagati ya Cercle Nautique n'ikibuga President Nkurunziza yakunda gukinira ko umupira hepfo yaho bita kuri La Tempête. Ikirabo Plaisir carahurumbirwa cyane cyane kubera imiziki ya karaoke yahatunganywe kenshi cyane, bisha bitume Menshuti agirirwa ishari maze abakeba bategura kumwugaza. Mu bakeba harimo umujenerali avuga ko yoba yari mu bafise inyungu muri Cercle Nautique, nuko barementaniriza Menshuti ko ari umunyarwanda akaza akorana n'iperereza ry'u Rwanda kandi ko yoba akorana n'abashaka kugandagura Nkurunziza mu gihe abaje gukina agapira. Ikirabo Plaisir caciye cugagwa ubutarariye nagatwe yagakijije kubera yarazananye na General Adolphe Nshimirimana. Mu bamubesheye haravuzwemwo cyagihanga cy'umujenerali yarakomeye mu butegetsi. Ivyo vyarahombije cyane urugo rwa Menshuti bituma Serugo aje gukorera mu mahanga. Mu nyuma Menshuti yagumye agerageza kwivyukiranya, yahavuye akorera mu masosiyete yandi menshi, amwe akaba umuyobozi wayo yandi akaba ayo yashinze we nyene. Ayo twashoboye kumenya ni nka Amazon yagurisha amapikipiki Goma muri Congo, Dragon Corporation yakora mu vyo gucukura ubutare bwa kaseterite y'inzahabu, be na Icon yamenyekanisha ibidandazwa, akazamwo Hag Investment na magazine Icon yamenyekanisha ibidandazwa. Vy'ukuri ngo ari umukenyezi adasanzwe. Ku mugoroba rero w'igerekerezo y'umunani Ruhuhuma umwaka wa 2018 hafi isa imwe n'igice z'ijoro, Menshuti na Rehema Kaneza bavuye mu gisagara ca Bujumbura hari salon de coiffure Plaisir barataha berekeza mu Kigobe. Bari mu modoka voiture Toyota Allion ifise imarati IA 6273 ngo rwari urugendo rw'iminota 15 gusa, ariko imyaka munani raheze batarashika ku mihana yabo. Amakuru dufise akemeza ko bahagaritswe mu nzira n'abakozi b'iperereza, babayika imitahe bafata babajana ku biro vy'iperereza hafi ya Cathedrale Regina Mundi mwirohero. Bakibafata rero babwiye ko babajanye kwa Nkorokana Kazungu. Menshuti ararema kubera yarazinanye n'abo bagabo. Iryo joro abo bakenyezi barahohotewe bikome nk'uko amakuru abivuga. Kuva ubwo nta gakuru kabo na ya modoka ya Menshuti ntigeze isubira kuboneka. Kugenekerezo ya 19 Ruhuhuma umwaka wa 2018 igipolisi carahagaritse witwe Aimable Nduwimana kubera inyifato n'amajambo vyamuranze inyuma y'inyuruzwa rya Menshuti. Igihe Menshuti na Rehema Kaneza bava kuri Plaisir basizeho Aimable Nduwimana, kandi no mu gatondo k'uyo munsi Aimable Nduwimana niwe yari yajanye Menshuti ku kazi. Boke rero Menshuti yaranyurujwe, Aimable Nduwimana agiye kuba mu nzu kwa Menshuti anabomora icumba ciwe akibamwe, yongera kandi ategeka abana kubesha ko yarasanzwe abana na nyina wabo. Igipolisi ngo coba caranaronsa amajwi ya Aimable Nduwimana ariko avuga ko dosiye yafashe Menshuti yavuye mu biro vya President Nkurunziza. Undi yahaswe gufatwa mugoroba n'umukozi w'iperereza akaba na muramu wa Menshuti yitwa Eric Nkuye hasi, nawe yumvikanye atera ubwo umuryango wa Menshuti ngo uhagarika amatohoza kubera ikibazo cafashe Menshuti cari gikomeye. Kugenekerezo ya 20 Ruhuhuma umwaka wa 2018 President Petero Nkurikiye yaratangaje ku maradiyo ko igipolisi catanguye amatohoza kandi ko ukekwa ko afise uruhara mu nyuruzwa rya Menshuti yamaze gufatwa n'igipolisi. Ariko uwo munsi nyene abivuga umushikiriza manza mukuru wa Republika yatanze itegeko ryo kurekura Aimable Nduwimana. Amatohoza yose rero abarahagaze kuva ubwo ntagakacira. Imbere yo kunyuruzwa Menshuti yaramaze iminsi afise ubwoba. Hari umugenzi wiwe yari yaganiriye amubwira bimwe vyamushikira ku kirabo yarafise uruhande rwa Cercle Nautique. Nibwo yaciye amubwira arya bara yambitswe ko ari umusumyi w'urusaku w'u Rwanda. Ibara yambitswe n'umujenerali akomeye cyane rwose mu butegetsi bw'u Burundi. Nduwimana nawe mu vyo yavuze harimo ko hari inama y'abagwizatunga ba President Nkurunziza yaheruka gukoresha mu Cibitoke, hama Menshuti arayitaba kubera yari mu bacukura y'ubutare. Niho barahavuye ko bamwibaza ko uwo ari we, bice bisubira gukwega ryabara yambitswe na generali. Wamukijije ubwa mbere ari we General Adolphe Nshimirimana ntiyarakiri muzima. Mu Kirundi bati inkire ntikira kabiri.
nuko Emenshuti na Rehema Kaneza baba baragiye. Emenshuti barazize ubwenegihugu bw'u Rwanda atari yarigeze yemera kwakira. Bamwe bati rero ninda zotanga umuco ku vyashikiye aba bakenyezi, ese ninda zotungariza imiryango yabo, ninda zohoza imfuvyi 8 basize. Benshi bati igisata c'ubutungane n'ubundi kiracafise urugendo rukomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru reka tubandanize ku bindi vyagiye biravugwa cyane bijanye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Kwigenekerezo ya 4 Gitugutu umwaka w'igihumbi 1988 Perezida Pierre Buyoya yaragenye umugwi ugizwe n'abantu 24, Abahutu 12 n'Abatutsi 12 wari ujejwe kwiga ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi. Uwo mugwi niho dukesha amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe kwigenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi 1991. Abari bagize uwo mugwi bamwe bari abategetsi ba kera, abandi bari bakomeye ku ntwaro nshasha y'ico gihe, hari n'abari bagiye bakuronka amabanga ahambaye mu nyuma. Barimo kandi n'abari barongoye amadini, abasirikare ndetse n'abari barongoye vyinshi bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyo ni inkuru nayo tuza kubageza ko ukwayo, nkuko tuza kubageza ko amakuru mu mwanya uri imbere. Mu yandi makuru reka tubandanize ku bindi ibiriko biravugwa bigezwe ko Nyarugusu haravugwa za mpunzi z'abarundi zoba ziri mu gihugu ca Tanzania. Tanzania ngo yatanze impunzi z'abarundi nk'ibitambo mu kugira yihutishe kubasubiza iwabo. Kwa mbere mu gitondo impunzi nyinshi z'abarundi zaratonze guhabwa imfashanyo y'ukwezi kwa Ntwarante mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania, ariko abarenga 600 basubiye inyuma imbokoboko kuko amakarata yabo y'impunzi yarafuswe ku rutonde n'ubuyobozi bw'ikambi, bituma batakaza uburenganzira bwose ku mfashanyo. Kubera ico kibazo abakozi b'ishiramwe World Vision rishinzwe gutanga imfashanyo n'ibipfungurwa iva muri PAM, Programme Alimentaire Mondiale basiguriye impunzi bati amakarata yanyu y'ubuhungiro yarakuwe ku rutonde, nimukira abahabwa imfashanyo gushika igihe kizomenyeshwa. Iyo shiramwe rikavuga ko naryo ryatangajwe n'iyo ngingo. Ntituzi ico bacarabaye, buri kwezi dukorera ku rutonde rushasha rutangwa na HCR ifadikanije n'ubuyobozi bw'ikambi. Bongera kandi basaba impunzi kwitura ubuyobozi bw'ikambi kugira ngo zihabwe insiguro. Impunzi nyinshi zaciye zija kugarariza ibiro vy'ikambi amasaha menshi imbere yuko abapolisi bazisanzaza. Umukuru w'ikambi yasiguye icatumye iyo ngingo ifatwa agira ati dufata ko mwasubiye iwanyu. Urutonde rw'abategerezwa kwiyandikisha rwashizwe habona mu mpera za nzero mu rukiko kandi mu ruriko. Kuva ico gihe ntimukiri mu bahabwa imfashanyo, nimwihute muje kwiyandikisha. Mu vyo yongeye ko yagize ati buri ndwi dutegerezwa gukura ku rutonde abantu barenga 600, nimurindira umwanya wa nyuma, nimwiyandikishe musubire wanyu aho muzohabwa ivyo mushaka vyose. Ico gikorwa kiri mu mugambi wo guhatira impunzi gutahuka vyihuta. HCR nubwo yiteguriye kuvugira abarenganywa ifise ikibazo cyo kutizerwa n'impunzi. Umukozi wa HCR yavuze ati nitwokwemera ko uburenganzira bw'impunzi igowe itarasubira iwabo buhonyangwa. Murafise uburenganzira ku mfashanyo gushika ku munsi wa nyuma wo gutahuka iwanyu. Tuzotanguza ibiganiro n'ubuyobozi bw'ikambi kugira dutore umuti. Bw'amasoka yo muri ako gace hafi igice c'impunzi zabuze imfashanyo cagiye ku mugoroba kwiyandikisha kugira ngo zitahuke ku nguvu. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere amazu menshi yarasituye kugira ngo impunzi zive mu ikambi. Ikambi ya Nduta ikabitegerezwa kugara muri Ruheshi umwaka wa 2026. Yanduta yugare mu mpera za Ntwarante. Tanzania ingiracaha indara impunzi z'abarundi zirenga 110. Abenshi mu bari muri ayo makambi muri ako karere ka Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania bakaba barahunze imvuru za politike zavuye ku kiringo ca 3 c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 bivuye kuri ca kiringo ca 3 Petero Nkurunziza yoba yaripfuza ko naco agitwara. Tukiri kubirabana n'impunzi mu ikambi ya Kakuma imvura nyinshi yahitanye amazu arenga 100 isiga impunzi 100 mu Kangaratete. Imvura idasanzwe yaraguye mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya
kuva mu mpera y'indwi iheze yonona amazu amashure n'imirima myinshi isiga abantu barenga amajana 2 batagira aho bakika umusaya. Inyuma y'amezi arenga 6 nta nima ry'imvura rigwa, akarere ka Turkana West karakubiswe n'imvura ivanze n'urubura kuva kuwa gatandatu uheze, bituma hasiduka amazu menshi mu ikambi ya Kakuma. Ibice byasinzikaye cyane ni Kakuma ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, aho inzu nyinshi, amashure, amavuriro mato mato n'amasengero vyasambutse. Amasoko mato mato ayitwa Burundian Market na Somali Market yarasambutse nayo nyene. Kubw'indongozi z'ako karere kandi amazu arenga 100, amashengero 3 hamwe n'amashure mato mato 4 vyarononywe n'iyo mvura y'igihuhusi. Nta muntu n'umwe aravuga ko yapfuye. Abantu barenga amajana 2 ubu ntibagiraho bakika umusaya, bamwe bagiye kuba ku babanyi, abandi ubu bari mu kibanza cy'akiriro cy'iyo kambi. Ishiramwe mpuzamakungu rifasha impunzi HCR ryamenyeshe ko ridafise uburyo bukwiye kugira ngo ritanga amabati kubakozwe ko n'ivyago. Mutegerezwa kwitunganya ubwanyu, ico dushobora no kubaha amahema, ariko nta mabati kuko uburyo bwacu bwaraheze, niko vyashikirijwe n'umwe mu ndongozi za HCR. Ubwo bukene rero bw'uburyo burakora kandi ku bihumbi n'ibihumbi biriko bisaba ubuhungiro, bakaba bamaze umwaka bari mu kibanza c'iyakiriro barindiriye ko baronka uburyamo. Ikambi ya Kakuma nayo n'igice cyayo ca Kolobeyi uberimwe impunzi zirenga mu majana 250, harimwo abarundi bababa 1025 babangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Abanyagihugu bagasaba bagira neza ko bagarukira ko vyihuta kuko iyo mvura yabatwaye amazu n'amatungo yabo yose. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone ni butarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana iba hezagire.